Banywanyi ba Hejuru TV niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe muri uyu mwanya w'amakuru agezweho, tugiye kwibanda mu yariko aravuga cane mu gisata c'umutekano, intwaro hamwe na politike. Ntuze gucikwa, turabaramukije mwe mudukurikiye muherereye mu Burundi, imbere mu gihugu, mwe muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure. Turazi ko mubandanya gukurikira ivyo dushikiriza kandi turabakengurukiye ko mudukurikiye. Turakengurukira benshi bagiye batandukanye bakoze kuri subscribe, nawe niba utari wakoraho fyonda ko kugira ngo uronke amakuru yacu uri mu bambere. Tubagezaho inkuru zivugwa muri politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, rivugwa mu kibano, inkuru ziba zatangajwe mu gisata bigiye bitandukanye, ibitangazwa n'abenegihugu, bitangazwa n'abategetsi, ibikorwa nabo. Hari inkuru nyinshi kandi tubatoreza dufashwe n'amasoko yacu dufise hirya nino mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Yane menshi tubagezaho bivuye ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye. Muri aya makuru rero turaza kwibanda ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko mu vyo tuza kwibanda ko turaza kubabwira kuri General Prime Niyongabo. Hari benshi rero bagiye bibaza ngo kuba yahinduriwe amabanga yoba yavuye mu kibanza c'urongoye inkoramiheto z'u Burundi. Oya, siko bimeze. General Prime Niyongabo niwe akirongoye gisirikare c'u Burundi. Felicito Ndayishimiye rero akaba yaramwongeye amabanga yo kuba chancelier des ordres nationaux mu Burundi. Mukaza rero gukurikira inkuru nshasha igezweho muri uyu mugoroba kandi yihuta, menye ko vyifashe. Turaza kandi kugera mu ntara ya Kirundo muri komine Busoni, aho hari amanyanga mw'igurwa ry'ibigori vya Najesa. Abanyagihugu rero bakaba bababajwe no kubona bafashwe mu manyanga, baciye barekurwa abanyagihugu bose bavyibonera. Ivyo vyose turaza kubigarukaho ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezako. Hari ivyo mwomenya rero ku mabanga mashasha General Prime Niyongabo yagiye ahabwa, ndetse akaba agiye no kwifatanya nayo kurongora igisirikare c'u Burundi. Kwa 18 Ndamukiza 2024 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye niwe yaganye General Prime Niyongabo nka chancelier des ordres nationaux mu Burundi. No kuvuga umuyobozi ajejwe kugena abaronswe ibidari vy'ikirenga mu mico itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Prime Niyongabo ntazobikora wenyene kuko azoba afise umugwi arongoye ugizwe n'abantu 8. Itegeko rishiraho uwo mugwi ujejwe gutanga ibidari vy'ikirenga yashizweho mu Burundi tariki ya 15 kwezi kwa 2013 kw'itegeko ry'uwararongoye Burundi Perezida Pierre Nkurunziza. Inyuma yaho ryizwe n'inama c'ikiranganji hama rikemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Muri 2013 igihe umurwi ushirweho wari ugizwe na Ambasaderi Augustin Nsanze yari umuyobozi wabo, ari Commissaire de Police Chef Guillaume Bunyoni, ari Commissaire de Police Chef Guillaume Nabendika, General Major Dolphin Nshimirimana, General Major Evariste Ndayishimiye, Major Gerard Hamenyimana, Commissaire de Police Principal Fabien Ndayishimiye, Sylvie Kinigi na Ambasaderi Dieudonné Kwizera. Uwo mugwi ujejwe gutanga ibidari vy'ikirenga utegerezwa gukorana n'imiburiburi incuro 2 mu mwaka. No kuvuga himirije umunsi mukuru w'abakozi w'itariki ya 1 ukwezi kwa 5 n'umunsi mukuru w'ukwikukira ku Burundi w'itariki ya 1 ukwezi kw'indwi. Muri iyo nama rero ibirongowe n'umukuru w'umugwi baratora bamwe mu bazoronswa ibidari vy'ikirenga bikunze gutangwa kuri iyo misi mikuru. Amazina baba bemeje araheza akarungikirwa umukuru w'igihugu kugira nawe ayemeze. Ngiyi midari rero y'ikirenga 5 itegekanijwe mu gihugu c'u Burundi. Wa mbere umudari w'ikirenga wa Republika. Ubu umukuru w'igihugu hose arawambikwa kuko mu vyo arahirira harimo kuba umugaba mukuru w'ibidari vy'igihugu, kandi bashobora no kuronsa n'abari muri leta y'u Burundi canke abaserukizi b'ibihugu bitandukanye bakoze ibikorwa biboneka bigirira akamaro Burundi. Uwo mudari ugizwe n'intambwe 6. Umudari wa kabiri w'ikirenga wagenewe abateje imbere ivy'agatekakazi na muntu, iterambere ry'ubutunzi, ibikorwa vyo kugarukira ku bahuye n'ivyago nabo ntaho nikora.
ubu ugizwe n'intambwe zine. Hari umudari kandi w'ikirenga wo gukunda igihugu, ubu ugizwe n'intambwe indwi. Hari umudari w'ikirenga wo gukorera igihugu, nawo nyene ugizwe n'intambwe indwi. Hari umudari ugenewe abakozi bakoze neza kurusha abandi, nawo nyene ugizwe n'intambwe indwi. Kugira rero ushobore kuba umukuru w'umurwi ujejwe gutanga ibidari, nuko nawe uba usanzwe ubufise kandi ukagira n'imiburiburi uri ku ntambwe ya mbere canke ya kabiri, grands officiers canke commandeur. Nayo kugira ube mu bagize uwo murwi, nuko uba ufise n'imiburiburi umudari wo ku ntambwe ya chevalier canke intambwe ya nyuma. Umugwi w'abagize Conseil des ordres nationaux uba ufise manda y'imyaka 6 idasubirizwa. Umukuru w'umurwi rero aba ari mu rwego ndetse akaronswa n'uturusho nk'utw'umushikiranganji. Abagize uwo mugwi nabo bigatomorwa n'itegeko ribagena. Mumenya ko umukuru w'igihugu rero akaba ari niwe afata ijambo rya nyuma ko bifundikwa n'uwo murwi. Ese mwoba mutahuye amabanga mashasha Prime Niyongabo yoba yahawe? Shira icyumviro cyawe muri commentaire. Bindi biriko biravugwa cane intara ya Kirundo muri komine Busoni, habaye amanyanga mw'igurwa ry'ibigori vya Najes. Abanyagihugu rero bababajwe no kubona bafashwe mu manyanga baciye barekurwa. Muri iyo komine havugwa amanyanga adasanzwe mw'igurwa ry'ibigori, abanyagihugu ntibigera bakihirirwa umwimbu wabo. Abanyagihugu baguma babona ibigori biza vyuzuye amamodoka bishikira mu kigega ca Najes. Makuru hadushikira yemeza ko ivyo bigori ari vyo badandaza bakomakomeye muri iyo komine barangurira mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Ayo manyanga rero bakaba bayakorana n'abategetsi muri iyo komine. Makuru rero yavuye aho nuko ivyo bigori biva muri Tanzania bikinjirana muri komine Giteranyi ya Muyinga bikajabukira hitwa ku Mutembo biciye mu rufunzo rugabura ikiyaga Kanzigiri na Rweru. Babishikanye baca bakora intonde ziriko amazina biyumviriye. Muvyo rero twatohoje nuko izo ntonde ziri mu gitabo ziba ziriko amazina yitirirwa abanyagihugu mu ntumbero yo kunyegeza amazina y'abadandaza bariko bakora ayo manyanga kugira berekane ko ibigori vyazanywe n'abanyagihugu bavyimiriye bavyirimiye. Muri abo rero bariko barakoresha amazina mahimbano bashoboye kumenyekanamwo hari utwara imbonerakure muri komine nshasha ya Busoni Bucumi Vitali hamwe n'utwara igisata c'amagara y'ibitungwa muri komine Busoni Nkurunziza Didas. Bose rero bakabikora bashigikiwe n'abategetsi arimwo umusitanteri. Ifatwa rero rya bamwe mu bakora ayo manyanga ryarabaye ku munsi wa kabiri tariki ya 16 ukwezi kwa kane 2025. Urongoye w'igipolisi muri iyo ntara Manirakiza Dominique yarishikiye ahagurirwa ivyo bigori ku mutumba Rurira. Sanze rero amanyanga ariko ahakorerwa ateye ubwoba. Waranguye igipolisi yaciye ahagarika abajejwe kugura uwo mwimbu. Nibigiyimana Abdul Karim Kaburore wonse n'umuganga w'ibitumba ku mutumba wa Kididiri. Wa gatatu rero yaciye ahagarikwa ni Mutabazi Fidele mu rwizatunga w'umudandaza muri iyo komine. Bose rero yaciye agenda bafunga. Nyuma y'akanya gato waranguye igipolisi yaciye ahamagarwa kuri telefone. Yahamagawe n'uwahoze ari umushinga amateka muri iyo ntara avuka muri komine Busoni Jean Baptiste Nzigamasaba batazira Gihahe, ari kumwe na musitanteri wa komine Busoni Ngabonziza Richard. Mu kumuhamagara rero abo babiri bari kumwe n'uburamutswa umugambwe CNDD-FDD muri komine nshasha ya Busoni Karenzo François Xavier bamuhamagariye rero ku rugo rwa Gihahe ikabanga muri iyo komine nyene kugira bavugane ukuntu ico kibazo coherera hafi itiriwe kiraja hejuru ngo bimenyekane. Uburongoye igipolisi rero yaciye asabwa ko yorekura babiri muri abo yafashe, no kuvuga Kaburore wonse kuko Rewonse asanzwe ari nawe yakurikirana imirima ya Gihahe na wa murwizatunga Mutabazi Fidele. Deje akaba asanzwe ari warangura ivyo bigori bakagabura n'abo bategetsi bamurekuje. One ngo utagira inasenga risenga. Umwe Bigirimana Abdul Karim yaciye aguma afunzwe wenyene. Shoborera cafunge mu gasho ka komine Busoni. Abanyagihugu rero ntibatahura
ukuntu abari kwisonga muri ayo manyanga barikorwa kaguma hafunzwe umwe gusa, kavuga rero ko bagumye bafunze Abdul kugira bereke canke bahuma amaso abanyagihugu ko bahanye amanyanga yibonekeza muri iyo komine yabo, kuko imyidogo yabaye myinshi cane, ariko abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu guhagarika ayo manyanga. Mu bindi rero tugiye guhereza ko nuko ngo umuntu wese ategerezwa kugira isuku ahereye ku mubiri, aho aba n'aho akorera. Imicafu ifura yegeranwe ihinguremwo umwavu, yitabo rihinguremwo ibikoresho vy'akamaro. Kuri uyu wa 20 Ndamukiza 2024 umutambukanyi mukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yazindukiye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mw'ihimiriza ry'isuku n'isukura. Ari kumwe n'indongozi zitandukanye. Angeline Ndayishimiye yahereye ibikorwa rusange mu gisagara hagati, haziburwa imigende yari yarasivye, akoresheje ibikorwa vyo gutera amashurwe mu kibanza kirimwo ca giti cerekana hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi, imbere yo gufata urugendo rwerekeza ku masanganzira abenegihugu bagenda begeranya imicafu, umwanya, ibicupacupa n'ibindi bitosekaza isura ryo ku mugwa mukuru. Iyo meza rero iri mu rukurikirane rwa rya sekeza ry'ibisagara bizira umucafu. Angeline Ndayishimiye akaba yibukije ko umuntu wese abwirizwa gukora isuku uhereye ku mubiri wiwe, ku vyambarwa, hakorera, mu nzu iwe n'imbere yaho aba. Yibukije kandi ko gukingira ibidukikije no gutera ibitari ingirakamaro ku magara y'abantu ibituma bahema neza, akavura kakaboneka neza, ibiterwa bikanezerwa, umwimbu ukaba mwinshi mu gihugu. Ese aho uherereye isuku ryoba ryifashe gute? Sangiza abandi ico uriko urakora ngo habe heza kurusha. Turabakengurukiye cane ko twabanye uyu munsi wose, mbasabe kugira ntimuzocikwe n'ayandi makuru tuzogenda tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire ijoro ryiza.